si igitoro conyene cabaye akananira abahinga mu Burundi, ahubwo n'ibintu vyinshi vyankenerwa bigiye kumara hafi imyaka 2 abarundi batazi iyo bashobora kubikura. Nk'uko mubivuga murabona ko nk'ikibazo c'igitoro gushika uyu munsi ataworonka uko abivuga. Amafaranga y'agaciro yarabuze inyishu yayo. Abanyagihugu bakenera ibinyobwa vya Brarudi ntibashobora kubironka kubera iryo shirahamwe rifise ingorane ry'ikena ry'amafaranga y'agaciro mu kuronka ingene bagura les matières premières. Umwavu w'ikizungu ntushobora kuboneka, ivyo bigatuma abanyagihugu badashobora kwimbura. Ico rero tuvuga ubwa mbere ku butegetsi nk'ubwo, iyo bumaze kubona ko budafise inyishu, bwo bwonyene bwotegerejwe kwijana butarindiriye ko abanyagihugu babujana. Kuva ku mukuru w'igihugu yogombye gufata ingingo yo gutanga imihoho, mugabo kubera haze nk'uko abivuga n'umuryango wiwe ntashobora kugira uwo mutima wo gukunda igihugu ngo ashobore gutanga imihoho areke abashoboye gutunganya igihugu ngo babikore. Iyo rero bigeze nk'aho bigeze, bikaba biboneka ko atani icizere co kuzohindura ubutegetsi bivuye mu matora, kuko ata matora meza ashobora gutunganywa mu Burundi, haba hageze ko abanyagihugu bafata ibintu mu ntoki. Uno munsi rero tubwira abarundi gufatana mu nda bakirukana ubu butegetsi bwa Ndayishimiye buriko buricugwa gashinyaguro abarundi mu kubabuza uburenganzira bwabo no kunanirwa gutunganya ivy'igihugu kugira ngo bashobore kuronka ibi vyose vyankenegwa, nayo gutuma polise, abasirikare, imbonerakure kuza kurasa abanyagihugu bariko barondera inyishu y'ikibazo cananiye gutoregwa inyishu n'ubutegetsi buhari. Ivyo ni ivyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu. Tunasaba abo banyagihugu kuvyandika neza bakabiduhereza, tukazobihereza abashingwa manza bashobora gushikana izo manza mu masentare mpuzamakungu.